Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi ndabaramukije. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 Kigarama uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Umukuru yaratanguje icese mu ntara ya Ngozi ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga ryateguwe hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iryo higanwa ryitabwe n'abahinga mu bijanye no gusiganwa ku makinga bari baje bavuye mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa EAC, rikaba rero ryabaye irya mbere ribereye hano iwacu i Burundi kuva igihugu cacu c'u Burundi kibaho, rikaba kandi kimwe mu bishishikara kwerekana ko igihugu cacu c'u Burundi ari nyabagendwa. Turaja kubayagira kandi no kubindi bikorwa bitandukanye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaranguye mu ntara za Ngozi, mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara Gitega, aho yatanguje icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu aribo bene Burundi ibiri mu nteguro y'ihinyanyugwa ry'ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'Uburundi. Duhereye ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bihugu, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama yarakiriye intumwa z'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa. Muri uyo mubonano rero izo ntumwa zikaba zamenyesheje ko ico gihugu c'Ubushinwa kigiye kongereza imfashanyo cyari gisanzwe gifasha igihugu cacu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nk'uko twabishikirijwe na Jean-Claude Karegwa, umuvugizi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Bari baje kugaragaza yuko igihugu c'u Burundi n'Ubushinwa ari bihugu bifitaniye imigenderanire idasanzwe. Bari baje rero mu ntumbero yo gutsimbataza iyo migenderanire isanzwe iri hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Bari bamuzaniye kandi n'indamutso ya mugenzi w'igihugu c'Ubushinwa, aramutsa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu, akaramutsa abarundi bose, anabipfuriza n'imisi mikuru myiza irangiza umwaka n'imisi mikuru yo gutangura umwaka mushasha wimirije. Aho mbere twanababwira yuko mu kugaragaza ubwo bucuti budasanzwe hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'u Burundi, iyo ntumwa idasanzwe yaraje kandi azaniye n'ubutumwa bwo kwifuriza Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu azoba yibuka imyaka itariki y'amavuka ku igenekerezo ya 18 z'ukwezi kwa12. Yaramuzanira ubutumwa bwo kumukeza kuri iyo myaka Imana ibandanya kumwongera kugira ngo nabo bandanye kurongora Uburundi n'abarundi. Mu biganiro rero vyaranze uwo mubonano, abaserukira igihugu c'Ubushinwa barashima cyane ingene igihugu c'Ubushinwa n'Uburundi bafitaniye imigenderanire idasanzwe, kandi bakiyemeza kubandanya bayitsimbataza. Muri iyo ntumbero bemereye igihugu c'Uburundi guhera mu mwaka utangura yuko mu vyerekeye gufashanya bagiye kongereza imiliyoni 100 z'amayuan ku mafaranga bari basanzwe bafashisha Uburundi, kandi ku iruhande y'ivyo bazofasha n'Uburundi mu bijanye no guha ibyo bita ama bourse d'études abanyeshure b'abarundi bipfuza kuja kwiga mu gihugu c'Ubushinwa, bakongera bagafasha n'abakozi ba leta y'u Burundi gukarisha ubwenge mu gihugu c'Ubushinwa. Hanyuma rero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yabashimiye cyane, arashima iyo ndamutso ya kivukanye ya mugenzi w'igihugu c'Ubushinwa, araheza arasubiza niyo ndamutso, yongera kandi aramushimira no kumwipfuriza isabukuru y'amavuka. Hama nawe nyine arabemerera yuko igihugu c'u Burundi kizobandanya gikomeza imigenderanire. Mbere arabwiye yuko atagihugu na kimwe ubunye ku isi gifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi nk'Ubushinwa. Yibukije kandi yuko ashima ingene igihugu c'Ubushinwa camye hafi y'u Burundi kuva na kera narindi, no mu bihe bimwe bimwe bigoye igihugu cacu cagiye kiracamwe, ico gihugu nticigeze kituvirira. Aho mbere nsubiye inyuma gato namenyesha yuko intumwa idasanzwe yemeye yuko igihugu ciwe kizobandanya kivugira Uburundi, gishigikira Uburundi, haba mu nama mpuzamakungu ONU canke mu nama ijejwe agateka kazi na muntu. Ati kuko twebwe turazi Uburundi, tugendera Uburundi kenshi, turabaza ivyerekeye Uburundi, turazi neza yuko igihugu canyu ari igihugu cubahiriza agateka kazi na muntu. Ati nico gituma tazokwemera yuko hari igihugu na kimwe co kwisi corenganya Uburundi tubona natwe ngo duhore. Hanyuma rero ubindi baganiriye bavuganye yuko igihugu c'Ubushinwa ari igihugu cifuza yuko inama nkuru ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yosubirwamwo, Afrika ikagira ijambo, ikagira ikibanza. Aho rero agasaba ko leta y'u Burundi yoshigikira kugira ngo Afrika igende ivuga rumwe mu bijanye no gusubiramwo iyo nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano. Ivyo navyo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu
akaba yabimwemereye. Mu kurangiza rero barangize bose bashima imigenderanire myiza ihari. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aranamumenyesha yuko Uburundi bukesha byinshi igihugu c'Ubushinwa, muri ivyo urugamba kwibohora intwaro z'agacinyizo n'agahotoro. Igihe abarundi bariko bararugwana mu myaka iheze, bavuga yuko bisunze ivyiyumviro bikomakomeye vy'igihangange c'umushinwa yitwa Mao Tse-tung. Ati mbere n'ibi bikorwa rusangi dukora mu Burundi imisi yose kuwa gatandatu navyo ni vyisunga bikorwa abashinwa bakoze kugeza no bubaka ca gihome kinini bita Mihai do Chine. Ati naturavye amashuri ashika 5,000 tumaze kubaka y'intanga yisumbuye na kaminuza twoyagereranya n'ubwo ruhome. Ati bisigura yuko rero twanywanye twumva kumwe ibibazo biraba isi tubako. Kuri uyo munsi nyene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Umukuru hano mu gisagara ca Bujumbura yaritavye ubutumire bw'ikoraniro ry'umugwi w'ugwaruka rurenga 500 rwari rwaje ruva mu ntara zose z'igihugu ku civugo kivuga kiti uruhara ugwaruka rufise mu buzima bw'igihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yararonse akaryo ko kubigisha kubijanye no kuzirikana ibijanye n'igihugu cacu c'u Burundi, na cyane inyifato ugwaruka rwategerezwa kugira rufatiye kuri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi kubu na kazoza. Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana aratubwira muri make ivyavugiwe muri uyo mubonano. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yitavye ubutumire bw'umugwi w'ugwaruka rwaturutse mu mihingo yose y'u Burundi, aho ubwo gwaruka gwumvise yuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu amaze imisi atanga inyigisho ku migwi itandukanye, nabo barifuza yuko yoza maze bakaganira. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kugira ngo nabo nyene abasobanurire muri za nyigisho zo kuzirikana zitwa moralisation de la société, uko ugwaruka gwari rukwiye kwifata kugira ngo ibihe biri imbere bizogende neza, kuko nkuko yabivuze hariho ibihe twagiye turacamwo mu gihugu vyo ntibishobora guhinduka, atariko kazoza ko karashobora guhinduka. No kuvuga rero yaba acire ku mayange ibihe twagiye turacamwo guhera Uburundi bwitwa Uburundi mu gihe mo intambara Burundi bwagiye buragwana kubami batandukanye, iza ry'abakoroni na nibice bitandukanye kugira ngo turonke intayo yo kwikukira. Ati rero Uburundi ni mu bukunde, ati ni mu bukunde ni igihugu canyu Imana yarakibahaye. Ati Uburundi ntibwigeze buhemuka, nta muntu numwe bwize buhemukira, ahubwo Uburundi cyo bukora buratanga. Buraba isi yacu imeze neza, umuntu ararima akimbura, amazi hari ni meza, ibiribwa bihari ni vyiza. Ati ahubwo abantu bahemuka nababa mu Burundi. Ati rero namwe kagwaruka mwari mukwiye kugira ibishoboka byose kugira ngo igihugu ntimuze mu gihemukire, kuko ati mwebwe muri urunganwe rwahezagiwe, kuko muje mu gihe dutanguye igihugu kubona yuko igihugu koko ari igihugu, raba ubutare turiko turimba, raba hirya no hino biriko biraboneka yuko igihugu citunganije. Ati rero mwebwe mushitse mu gihe ibi bintu biriko biraba, ni mwebwe muzoca muteza imbere. Ati kuko twebwe turi ngaha mu myaka dushiseko, mu myaka imbere natwe tuzoba turi ngaha, atariko dushaka yuko mwebwe ari mwe muzosigara mutunganya iki gihugu. Ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ryabereye hano mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere. Ihiganwa ryabaye irya mbere ribereye hano iwacu Burundi, ryabaye kimwe mu bishishikara kwerekana ko igihugu cacu c'u Burundi ari nyabagendwa. Ku munsi wa mbere rero igenekerezo rya 11 Kigarama akaba ariho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Umukuru yatanguza icese mu ntara ya Ngozi iryo higanwa.
iryo higanwa rero rikaba ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa Africa Mashariki Fest rihurikiyemwo abo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Urirongoye akaba yavuze ko iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero yo guhuza abagize akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe rero no gutsimbataza ubucuti hagati y'ivyo bihugu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rero akaba yamenyesheje ko kubona iryo higanwa ribereye hano mu Burundi ari ikimenyetso ntaseswa ko amahoro n'umutekano bisasagaye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Igikorwa cerekana yuko mu gihugu cacu Burundi hari amahoro. Twadushimiye cyane cyane abagendera ku makinga baje baturuka mu bihugu byo muri Afrika mu buseruko, baje kunezerana n'abarundi kugira ngo berekane ko mu Burundi hari amahoro n'umutekano. Hano hari amahoro rero haba umunezero. Twadushimiye cyane yuko ihiganwa rigiye kubera mu gihugu cacu Burundi muri kino gihe dusozera umwaka no guhimbaza Noel nziza mu gihugu cacu Burundi, ari akajya keza kunezereza abarundi. Twadushimiye cyane abatunganije kino gikorwa kugira ngo kize kubera mu gihugu cacu Burundi. Adolphe Rukenkanya, umwe mu banonotsi bitavye iryo higanwa, akaba yavuze ko kuja muri iryo higanwa bibaha kugira amagara meza maze bakaronka n'ingoga zo guteza imbere igihugu. Ivyo birori kandi bikaba vyaranzwe no gutera ibiti imbere y'ibiro vy'intara ya Ngozi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Abahiganwa rero bakaba bari mu migwi itatu. Umuce wa mbere ukaba warugizwe n'abasanzwe bakora uyo mwuga wo guhiganwa ku makinga, bari baje bavuye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umuce wa kabiri nawo ukaba warugizwe n'abakunzi babagendesha amakinga ariko badakora uyo mwuga, hamwe rero n'umugwi wa gatatu warugizwe na bamwe mu ndongozi z'igihugu harimo na Kizigenza Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Akaba yagize ibirometero bigera ku 10. Bageze mu rukeco muri komine ya Busiga, urongoye ishiramwe Africa Mashariki Fest yaciye yambika Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umudari mu ntumbero yo kumushimira ku twigoro n'ubutwari bwiwe mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukiri muri ico gisata co kunonora imitsi, kuri uyo musi nyene ngaho nyene mu ntara ya Ngozi, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaragirishije inama abakorera mu gisata co kunonora imitsi ngaha mu Burundi. Ivyavuye muri iyo nama turushikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ahajije kuganira n'abarundi badasanzwe kuko bari abarundi bamwe bamwigishije canke abandi yigishije canke biganye mu ishure kaminuza ryo kwinonora imitsi bita EAC. Urumva yarari mu kibanza kidasanzwe, banamaranye n'igihe kitari gitonya, bakaba rero baganiriye kuvyerekeranye n'umwuga wo kunonora imitsi ngaha mu Burundi. Mukamuzi yuko ni gisata kimwe mu bisata indwi bigize kaminuza y'u Burundi. Bikaba rero karakanyamuneza aho vyaboneka yuko benshi bari bakeneye kumubona, ariko nawe nyene akaba yarakeneye kubona ko hari haciye imisi itari mikenya. Mu vyo rero yashoboye kubaganirira ni gwarukurikirane rw'ivyigwa vyo kuzirikana. Nkuko musanzwe mubizi, arabibwira inzego zitandukanye, ari abasirikare, ari abapolisi, ari canke n'abakozi bo mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu,
bamwe bose rero akaba ababwira ibitandukanye bijanye n'akazi basanzwe bakora. Muri aba rero baraba ivyo kunona imitsi, barafise ikintu gikomeye bahuriyeho kuko burya birafasha mu magara y'abantu. Murabizi no mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi mu Burundi muzobona ko kenshi abantu baba bariko barinonora imitsi kugira ngo barabiko kugira amagara meza. Akaba yababwiye ati akazi kanyu karakomeye kuko burya karanafise n'ukuntu gatsimbataza demokarasi, kuko muzorabe iyo imigwe y'imipira iyikinye mwamubona yuko iyo bahejeje gukina watsinze n'uwatsinzwe bose bagenda baratwenga. Ati rero ico kintu namwe mugikomeze, hanyuma mufate uwo mwuga wanyu musimbataze, mumere nka guha gasore yashize abantu hamwe, intayo kwikukira ikaboneka, maze nkuko namubwira n'abandi bose namwe uruhara rwanyu ruzoboneke mu guteza imbere iki gihugu, hanyuma tuzosezera iyisi dusize Uburundi umeze neza, abo dusigiye Uburundi nabo babona ko twaritunganije. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko amahoro n'umutekano atsimbataye hano mu Burundi ni hayanishwagurishwa ry'ivyahinguwe n'abanyamyuga rigira 18 mu muryango wa Afrika y'ubuseruko riheruka kubera hano mu Burundi. Ku musi wa gatandatu rero umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza akaba yaragendeye ahari ko harabera iryo hayanishwagurishwa mu kibanza bita Jardin Public. Akaba yakiriwe n'umushikiranganje w'ubudandaji userukira igihugu ca Tanzania mu Burundi, hamwe rero n'uburongoye ihuriro ry'abanyamyuga mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Akaba rero yaciye agenzura ibibanza bitandukanye vyarimo ibidandazwa bitandukanye biranga imico n'akaranga y'ivyo bihugu, uhereye ku gihugu cacu c'u Burundi, ibiranga igihugu ca Tanzania, Kenya na Uganda. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yavuze rero ko kubona igikorwa c'iteka nk'ico kibera hano mu gihugu cacu c'u Burundi ari uko amahoro n'umutekano asasagaye hano mu Burundi. Yasavye abarundi ndacaye cyane abigeme n'abakenyezi ukamisha ayo mahoro baronse. Barinze bemera kuza kubera babona ko hari amahoro n'umutekano, kandi bamaze gushika baravyiboneye. Abanyamyuga baca barahura ubumenyi kuri bagenzi babo. Notera intege abamama bamwe bafise amadiplome n'abatayafise babandanye kuja mu mashira hamwe bakore ibikorwa by'imyuga. Ni vyiza cyane, birateza imbere. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 12 Kigarama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye ibugendana mu ntara Gitega, aho yarongoye inama y'umutekano ku rwego rw'igihugu. Inama yabereye mu nyubakwa za paroisse ya Bugendana. Muri iyo nama rero bakaba basanze umutekano wifashe neza mu turere twose tw'igihugu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yahaye abarongoye ibisata vy'umutekano amanota 96 n'ibice 5% nk'uko tubishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Inama yatanguye aho buramatari w'intara Gitega yakiriye abashitsi akamenyesha yuko amahoro n'umutekano ari vyose, naho hatabura utugorane tumwe ariko muri rusangi bikaba vyabonetse yuko amahoro n'umutekano ari vyose mu gihugu. Nkaba notangura kuvuga yuko inama yaheze Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ahaye abajejwe umutekano bose amanota 96 n'ibice 5% kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 urangiye. Akaba rero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yifurije bose, abantu bose, abarundi cyane cyane abajejwe umutekano kuko bavyitwaremo neza, noheri nziza n'umwaka mwiza. Ati babandanye bavyitwaremo neza kugira ngo abarundi bazoheza umwaka, bazoye iminsi mikuru atangorana nimwe bafise. Atariko hariho utuntu tumwe na tumwe tucibonekeza, aho kirangwa aha canke hariya ubugizi bwa nabi, cyane n'injyane z'amatongo, canke aho usanga hakiriho abantu bafise ibigwanisho. Ngira mwarabibonye mu minsi heze mu gisagara ca Bujumbura yuko hongeye kuvugwa ivyo gutera amagrenade. Ikindi naco ciza kiboneka nuko muri uyu mwaka biboneka yuko mu gihugu hazoboneka umwimbo.
Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yasavye rero yuko abijejwe bose mu ntwaro no mu mutekano bokora ibishoboka kugira ngo uwo mwimbu ntuze usesagurwe. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ciza gikorwa n'abajije umutekano abapolisi n'abasirikare nuko bijukiye cyane ivyo gutera ibiti kugira ngo nabo nyene baterere mu kugarukira ibidukikije, ariko cyane cyane bakaba bahemirijwe no ntibatera ibiti gusa byo kugira ngo bakingire ibidukikije, ariko batere n'ivyamwa kuko navyo nyene birasahiriza iyo bimaze kwera. Ikindi naco cabonetse nuko hakiri inzoga zitemewe n'amategeko ziriko ziragwira n'ibiyayurabwenge. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yasavye yuko ababijejwe bokora ibishoboka vyose kugira ngo bigwanye bituzwe. Ikindi naco ni ca kindi cabagendesha imiduga canke amamoto bidaciye mu mategeko kugira ngo babigwanye. Bikaba wanashaka kubera ko isekeza ryabaye kuvaho inama y'umutekano bereye mu Kirundo byarabiboneka ko amasanganya yagabanutse, ati rero mubandanye kugira ngo ibintu bijanye no kuyunguruza bigende neza, ahasigaye abarundi babandanye kubaho neza. Ikindi naco yarangirije ko mu vyerekeranye no guhimiriza nukushira inguvu nyinshi cyane mu kugira ngo haje ahantu hariko harimbwa ubutare haboneke yuko abajeje umutekano bariko barafasha kugira ngo ntagire umuntu abaca mu byahumye kugira ngo ababuze kwikorera igikorwa cabo ca misi yose. Aho hakaba hari kuri uyo musi nyene ngaho nyene muri komine ya Bugendana y'intara Gitega, mu gihe hari haramutse hatanguzwa icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu aribo bene Burundi ibiri mu nteguro y'impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro, integuro izovamwo ibwirizwa nshingiro rishasha rijanye n'ibihe tugezemwo rigiye kuzotunganya ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo birori rero bikaba vyitabwe n'abenegihugu isinzi, abari mu nzego nkuru z'igihugu zitandukanye, abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, abaserukira amashiramwe yaba ayo ngaha mu Burundi canke mpuzamakungu, abaserukira ibihugu vyabo hano mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi. Mu ijambo yashikirije mu ntumbero yo gutanguza icese iryo sekeza, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yasavye indongozi kuva hasi gushika hejuru kugira uruhara rudasanzwe mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Uno muzi uri hejuru rero tukaba twahuriye ngahi Bugendana kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri iryo binyanyuro bwizwa shingiro rishasha, maze bazogemeze canke barihakane bazi neza ibirimwo. Ico twoba turamenyesha nuko muri rusangi ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa, nazo izitunganye kandi zitazokomwakomwa ni nk'izigize inkingi ya demokrasi, amahoro n'umutekano, ugukingira abatavuga rumwe na leta, uburenganzira n'inyungu z'inkehwa, ubwigenge, ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro. Dusavye ko mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu botunganya mu maguru masha ikirangamisi cyo gusigura bene igihugu ibishasha biri muri yo nteguro kuva mu ntara gushika ku bitumba na burya bihuriranye nuko turiko turitegura amatora azoba mu mwaka wa 2020. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yavuze ko ibiri muri iyo nteguro y'impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi vyavuye mu vyifuzo by'abenegihugu bo bene Burundi, abanyepolitike, abari mu mashiramwe atandukanye n'abandi begwa n'ubuzima bw'igihugu. Ukugira ingorane nibisanzwe, igihambaye ni kugira ishaka ryo kwitorera inyishu kandi zirama. Basokuru nibo bayamaze bati ikibi sukugwa, ikibi ni kugwa ntuvyuke. Twisunze ivyemeranijwe n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko
mu Kayanza mu mwaka wa 2013 ivyashikirijwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ivyasabwe n'abaserukira amadini n'amashengero bari kumwe n'abaserukira amashiramwe adaranira ivyicaro vya politike mu mwaka wa 2014 aho bashikiriza ivyosubirwamwo inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2015 twarasohoye itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakoni gakitse 34 yo kuwa 2023 Nyakanga mu mwaka wa 2015 rishiraho umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro mu gihugu kugira ngo abarundi baje inama ku nyishu zibereye kugira ngo Uburundi buve muri izo ngorane zahavuye ziba uruherekane uko hegereje ibihe bihambaye vya politike mu gihugu cacu cane cane yo hegereje amatora canke arangiye. Twagomba gukeza uwo mugwi kuko bakoze igikorwa ciza kandi batanga n'icegeranyo ciza kirimwo ivyo basavye abenegihugu basavye bitari bike. Kubw'ivyo twakomera amashi cyane. Vyongeye igihe bahurira Igitega kuwa 20 ndamukiza umwaka wa 2017 ni Bujumbura kuwa 20 ruheshi umwaka wa 2017 bahagarikiwe n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 22 ruheshi umwaka wa 2017 bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa nshingiro ryo hinyanyugwa bidatevye. Uyo mugwi rero umaze gushwara igihugu cose intara n'amakomine no kumviriza inzego zose z'igihugu warashikirije icegeranyo leta mu nyishu zatanzwe rero nk'umuti urama ku ngorane igihugu cacu cama caciyemwo haribonekeje ugushaka kwa abenegihugu kwibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyugwa neza turetse nuko ritari rikijanye n'ibihe vya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe bibigize. Mbere n'iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko rikaba byaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera yuko hari ivyo dutegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Umukuru akaba yaragabishije uwo wese yohirahira ngo aburagize uyo mugambi abamenyesha makuru nabo bagasabwa gukora umwuga wabo badahengamye bakisunga akarangamutima k'umwuga wabo. Tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzora umurongo utukura ngaho. Nico gituma dusavye dushimitse barongoye abandi mu nzego zose z'igihugu cacu ko borangwa n'ubumwe hamwe n'ubutwari bagashengeza abangushi bakwiza ibihuha mu gihugu n'abandi bose borangwa n'igihushane c'ubumwe n'intwaro ya demokrasi. Kubimenyesha makuru tubisavye guterera uyu mugambi yisunga akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kwirinda guhengamika inkuru aho ni nko mu gukwiragiza ibihuha canke mu gutagumya ibanga iyo bikenewe. Kubijanye n'ukwemeza integuro y'impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abenegihugu bonyene ubwabo aribo bafise ububasha bwo kuyemeza canke kuyihakana ivyo bita referendum mu rurimi rw'igifaransa. Umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ukaba wasabwe gushiraho bidatevye inzego zawo mu ntara no mu makomine mu ntumbero yo gushira mu ngiro ico gikorwa. Turasavye umugwi ujejwe gutunganya amatora ko bishiramwo ubukerebutsi n'ubangutsi vyamye biuranga bihagije mu gutegura uno mugambi na cane cane mu gushiraho inzego zo kuwushira mu ngiro haba mu nzego z'intara no ku nzego z'amakomine. Turasavye abajejwe intwaro ku nzego zose kuva kuri buramatari musanteri gushika
ku bakuru imitumba n'amakartier ngo babe barikazanura. Niyo bamara kumenyeshwa ikirangamisi begera abo bajejwe babahimirize bongere babasigurire ivyerekeye uwo mugambi. Kubarongoye imigambwe tubasavye nabo nyene ko bokwerekana ingendo ibereye umunyapolitike akunda igihugu ciwe akaba n'inkingi ya demokarasi mu gutaba intambamyi y'uwo mugambi, bawusigurire abanywanyi babo kandi bubahirije amategeko. Abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu n'ivyicaro vya politiki twarabonye muri kahise katarakakure ndetse n'uno munsi baracaboneka ko hari amashirahamwe amwamwe yiyitirira ko adaharanira ivyicaro n'inyungu za politike. Bigaragara yuko tuditse cane n'abanyepolitiki bamwe bamwe bataye umurongo mu kugomba guta igihugu cacu mu kaga, aho mbere wasanga bene ayo mashirahamwe asumbye ubukari abanyamigambwe. Turabasabye rero kunganira mu gusigurira umugambi mugabo bativanze mu vya politiki kuko akazi karagabura. Turasabye gutahura ko demokarasi ari intwaro ishingwa n'abenegihugu, bakitorera abaserukira inyungu zabo kandi bakabashinga ijisho kugira ngo barangure koko ivyo baba barabemereye, gutyo iterambere rica riva ku benegihugu rikongera rikabagarukako. Tugira amahoro! Kumitumba kumitangaye mu bwigenge ubwigenge yemwe bw'igihugu akaba rero ari no ngaha turangirije ku kino kiganiro. Imana ibandanye izigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.